yeah. Ukora ku mutima ukawukanda uramvura ibikomere byose bigakunda utwo tunumu njya ku matama tundigadiga kuwanje mutima nkabura stamina inguvu zikanshirana ibi bintu ntibisanzwe welcome muri chambre gira fasta umvure I'll be waiting back. Yes, reka ndakuramutse mukunzi wa Gitega Entertainment TV, ni DJ Wizi ngarutse kandi mu kiganiro, ariko sindi jenye ni murabona imbere ya kamera ko ndi kumwe n'umutumire, sinuwundi wanashima ni igira ikigongwe Fiacre. Wava wibamvirutse imbega igira ikigongwe Fiacre we ko tumubonye imbere ya screen za Gitega Entertainment TV. Long time, gute Fiacre? Ni sawa, ni bonda shima. Umeze neza? Ndaha ndatekanye. Imisi myinshi kabisa, twagoheruka kera wanashima, ariko kandi karibu kandi kuri Gitega Entertainment TV. Merci beaucoup. Abenshi bakuzi mu mugwi Olebi. Ngira ngo niwo wakureze cyane gose kuko ni naho nakuriye, ni naho nagize development yanje y'impano kabisa. Ubu urabona yuko Olebi ntimukiri kumwe canke bimeze gute? Novuga muno mwanya ntitukiri kumwe, novuga ndiko ndakora kuri kote yiwanje. Uno musi rero reka ndakubwira ati big up sana kabisa ya long time Gitega. Wari warahevye? Sha vraiment nasa n'uwari yahahevye gatoya ariko si cyane gose, ariko ubu wagarutse. I'm come back. Amakuru y'imisi rero mu bijanye na industry, novuga yuko ibintu bimeze neza cyane, ndabishima uko biri kose. Novuga ko kuri kote yiwanje ibintu ni bossa. Ndaguheruka muri ndemeye, ariko kandi meruka no kubona ikintu bita Muganga cyo gute? Novuga yuko ndemeye hari ku mwaka uheze, ariko ubu naho duherutse gushira hanze ikindi gikorwa gishasha cyiswe Muganga. Muganga uri kurayumviriza, Muganga umenga irimo amajambo ifise ubutumwa buhe kubatarayumva. Novuga Muganga ntibavure biyumvira ngo ni Muganga ujya docteur, ngira novuga kari nka doctor w'imitima. Doctor w'imitima? Yego. Doctor w'umutima burya barinde. Arashobora kuba ari umuntu nyene adakoresha. Kuri wewe ninde? Kuri nka jewe novuga kari nka sheri wanje canke ujya undi muntu ankoraho ntabasha. Reka tumuramutse kumbura hari hose. Amusingo niyo katahari none ndetse turamusande. Aho rero urapfuye. Complicated kwe. Aho rero urapfuye. Oya ntisimfuye. Oya. Ariko kubera ikino nurimba amajambo y'urukundo kandi wumva uri single bro. Navuga kari inspiration. Ariko nibaze ko kenshi umuntu akunze kuririmba ibintu aba arimwo canke yoba yara azi ingene biba bimeze. Novuga muri entourage nsanzwe ndimo mba ndabibona. Uno musi rero kuri izo song zawe zibiri, mbega uri kubona gute iyo Muganga ariko yakigwa gute n'abafana? Novuga ko Muganga ifise feedback nziza cyane, ugereranije na ndemeye ko hari imiryango myinshi iri kiruguruka kubera Muganga. Novuga Muganga irafise ikiri kiravuga kuri jewe kuko hari ukuntu irikiyo irashika mu bantu birengeye gusumba uko ndemeye yari yashitse muri public. Mbega umuryango wa mbere wo buri kuruguruka kuri Muganga n'uyuwe? Ni myinshi gose kuko hari promotion ndiko ndaronka, hari abantu bariko baranyizera, hari abantu benshi bariko barandondera kubera Muganga. Muganga uducishiriza mu gahogo duhonje batarayumva kugira ngo baronke iyo inspiration yo kuja kuyihiga kumbure nabo nyene bayumvirize banayiryohererwe ibabera Umuganga. Be uremwe mu rubavu rwanje, mu maso hawe ndahabona mw'imfura yanje, duhuza amaso nkibaza kumpamagaye, umutima wanje warakwegukiye, love niwo muti wanyandikiye, I swear nzowufata uko bikwiriye, niwe rukundo rudasaza, mwamikazi wanje unganza, iniyo hati nibera umwishikira, match kiss numva no kuva inyuma, yeah, ni wewe Muganga. Wibera umwishikira ini. Yes. Wibera umwishikira mu mutima wiwe. Yes. Nuko kumbure ngira ngo urumwishikira.
ubwo ntiyari ahantu uri kurarondeza gadast kumva uri single deje yaramaze kuba muganga ahantu ari kuvuga ko no mwishikira ntaraba muganga urumva rero ntukiri single oya nashatse kuvuga bagiye babirimwo fresh nayo je ndacari single utiroka muryohere sindaro nkaho no bumwishikira kamuryohere Jessing we abirimwo Jessing kamuryohere cyane nuko ni fiacre mwite FM kubera iki FM ya FM navuga ko harimo amazina yiwanje navuga iyo F irasigura izina ry'iwanje hari kumwe ni ry'umuvyeyi wanje ni ryasogokuru wanje kuko F ni Fipawusi hama iyo M nayo ni melody no kuvuga tuvuze FM ni Fipawusi melody bisigura ko harimo izina ry'iwawe ni ryasogokuru wanje ni rya papa wanje urabakunda sana cyane gose tubwire rero project zawe ubu vuba munagirija uri kurabona yuko Muganga iri kirafata intumbero mbega project zawe nizihe inyuma ya Muganga project mfise mwiki gihe novuga ndafise ibikorwa bitari bike nyuma yo kwizegwa na Magic Mix Sanzari studio ya Kuri the Magic novuga ko ubu tuvugana ndafise ibindi bikorwa biri nyuma ya Muganga ico nosaba tu abafans biwanje no kunkurikirana ko byinshi ndabibafitiye kandi ndazi yuko bizoza bimeze neza ahubwo bakomeze kunsengera kibazo nagize ku mwaka uheze ntikize cyongera kuko navuga kuba naramaze umwaka wose ntako ndagaragara muri industry ntako ndagaragara muri entertainment ntako ndagaragara muri music nuko nagize ikibazo c'amagara beshi baravyibuka ba Jessing hariya aba journalist beshi bari babizi navuga ko mwino misi navuga mfise target yuko nje kuzamura music y'Igitega turonke izindi mpano ego nivyo birababaje kubona Gitega ataba star beshi turiko bariko baragaragara kandi impano zihari ico nosaba abantu nuko bodushigikira hama natwe ibikorwa turabifise ndizera yuko ataco bazoga ndiko ndumviriza Muganga iri muri melody vraiment ya bien ariko kandi woduhonja gatoyi muri yo kuri song yawe imwe yo wikiri mu gikoni taraje habona kumbure nimba wimirije ko yoje habona vuba cyane ko nibanga ariko uyiteguye ko izoje habona ryari mu mpera zuko kwezi kwindwi woduhonja basi titre yayo basi titre ni feeling tuzova kwa Muganga tujya gufiringa nuko ni FM imbere za screen za GITEGA-Ent TV wizi ntako ntagira kugira ngo ndabazanire mwamuheruka mu mugwi Orebi umugwi wa Orebi wewe gute warasambutse uracariho bimeze gute Orebi baracahari kandi nibikorwa barabifise nizera ko mu misi tari mike nabone ragaragara kuba uno munsi uri mu ntara yawe y'amavukiro mbega bikaba binahuriranye n'ikiringo ca Primusike hari icyo waritegekanije kugira ngo nawe ubashe kugaragara navuga mapu yanje ya novuga yoba yanzanye ngaha muri Gitega hare ni Muganga Primusike sinovuga kare cyane ariko urashobora kuzogaragaramwo nawe sindabimenya endeni nzobimenye jo ni Imana yahanshikana Muganga yakuzanye kugira uyikorera iki ni uburyo bw'amasanamu ni media tour yakuzanye mu buryo buwe novuga ko ari media tour kandi ikigeretse ko novuga ko Igitega nari ndahakumbuye ni muhira kumara imyaka 3 ntaje kuramutsa my family novuga ko cari ikintu kitari ciza cyane in my life novuga ko no kuramutsa famille byari birimo meme no kuza muri media tour ku ndirimbo yanje shasha Muganga tubwire uba ufise indirimbo zibona zingahe kugira kuno mwanya nta video ndakora ariko negikanya yuko feeling izosokana n'amasanamu nuko kumbure akajambo ku bafanzi bawe abafanzi banje no babwiye ko ndabakunda cyane nongera ndabasaba kuja kuri YouTube channel yanje F Melody hama bagire subscribe na share kugira ibikorwa byanje bibashe gushika kure ndazi nanje sinzobamara amaza musho abafana ba canke abakunze bakurikirana GITEGA-Ent TV no babwira baje kuri channel ya GITEGA-Ent TV bakore subscribe na share kugira ibikorwa bya byino channel bishike kure
hama muziki w'Igitega nawo ushike kure nyene kandi. Akajambo kamwe kuba ririmbyi bagenza bavuka ntara ya Gitega. Tu novuga ko ndabakunda cyane kandi nayo ndabakumbuye cyane gose. Akajambo kamwe kari ku mutima. Akari ku mutima novuga yuko ndyohewe cyane no kuba ndi kuri micro no kuba ndi kuri micro. Ndiko ndavugana n'abantu ze n'abafani banje biciye kuri GITEGA-Ent TV, n'umunezero udasanzwe kuri jewe. Hagize uja utemberera chano yawe akabona ko ibikorwa ari vyiza kandi akanabishima akifuza ko mwokorana iyo kuronka gute? Biroroshe cyane kuko sanzwe fise imbuga nkoresha, ashobora kuja kuri Facebook ni FMe Burundi press 257 canke akaja kuri Instagram naho ni FMe Burundi press 257. Biroroha cyane kuntora. Tugusezere tukubwira ati karibu sana Gitega. Merci beaucoup. Kandi ubandanye ugubwa neza. Murakoze. Ariko tugusezera uturirimbira Muganga. Ukora ku mutima ukawukanda, uramvura ibikomere byose bigakunda, utwo tunuma njya ku matama tundigadiga kuwanje mutima, nkabura stamina inguvu zikanshirana, ibi bintu ntibisanzwe. Welcome muri chambre, gira fasta umvure, I'll be waiting back. Ubushyuha butorera umuti. Reka ndagushimire cyane FM, ariko kandi ndakubwira ati courage bro, courage kabisa. Merci beaucoup. Reka ndagushimire nawe mukunzi wa GITEGA-Ent TV arakora kwirekana na kino kiganiro. Ndakubwira ko nari kumwe na FM, mwari mumenyereye mu mugwi Olebi, ariko no munsi akaba ariko arakora ku giti cya wenyene. Ndakubwira ati bandangira subscribe usangiza ikiganiro n'abandi. Ndakubwira ati big up sana wagize neza. Elvis Wizi ndakubwira ati naho ubutaha bro.